amafaranga leta ifise y'amadeni ngo ni menshi, ariko kandi ngo hari n'igihengeri mu mafaranga leta itegekanya gukoresha. Ibi rero ngo biraheza bikagora mu itunganywa ry'ubutunzi bw'igihugu, nk'uko bishikirizwa na Faustin Ndikumana, umukuru w'ishirahamwe Parsem, ari mu kiganiro rero cyo guhanahana ivyumviro n'abantu batandukanye kugira ngo barabire hamwe ingene ubutunzi bw'igihugu bwifashe. Faustin Ndikumana: washatse kugira dukangura abarundi, ishirahamwe ry'abarundi ryacu rikangura abarundi n'abajejwe intwaro barimwo aturongo indongo zirimo ingene ubutunzi bw'igihugu bwifashe, kuko abantu barakunda kuja gusinzira tukaja mu bindi itumenye neza ingene ubutunzi bw'igihugu cacu bwifashe. Twagira tubimenyesha abarundi ubu mu ntango tuvuga ko dushaka kuzogira umuvuduko udushikana kwihangiro ry'ibihumbi 40, n'ibihumbi 60, ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060 mukuru w'igihugu yifu. Twasiga tumamenya ati amadeni mu Burundi y'ubucurundi gifise kwa manini, mwumvise imiliyaridi ibihumbi 4 ideni ryo mu gihugu hagati n'imiliyaridi 1,300 ideni ryo hanze. Nuvuga ideni ryose ni miliyaridi 5,300. Oro yabije tuvuga ngo ni 3,800. Ayo n'amadepanse. Tugiye mu marosete twabonye ko amahera dutoza mu gihugu hagati, amarosete fiscale, amakori ntaturenza amarundi igihugu, amafaranga y'amarundi 1,700. Urumva kugira amarosete 1,700 mugo ufise amadeni y'imiliyaridi 4,000 yo mu gihugu hagati, urumva ni ikibazo. Hanyuma dusanga ayo madeni bayafitiye ibanki nkuru y'igihugu n'amabanki ngaha mu gihugu. Bashaka tune ayo mabanki yandi azosubira gufinansa iterambere rindi gute? Ikibazo. Ikindi mwabonye yuko reserve de change ziri hasi cyane. Nukuvuga amahera y'agaciro dufise mu kigega cyane. Minimum yo kufatira gutegeza ku amezi 3. Ngurabona turi mu kwezi, hari n'ingiye tuja munsi. None tukazoba dufise imbere gute? Iyaba twabonye ko ari gushorera ibintu hanze n'abadufasha gushorera ibintu hanze, naho turabona ko patari kirere. Abadufasha yibo nekizo kuvuga. Mu majambo make abarundi bamenye ko dushaka kugwiza amadovize mu Burundi. Leta nta yindi nzira atari kuvugana n'abafasha Burundi kugira bisubire imbere nka mbere. Nta A, nta B, nta C. Woza kuvuga ibigazo bari karatuesha ko biragaragara no mu biharuro. Tumenye ukuri rero tukwicarire, tumenye ngene duhindura ibintu. Ibyo kubeshanya ntibigikenewe. Tumenye ngene naho turi, tumenye ngene twakwaye. Izo miliyaridi 900 ziri muri budget zova mu mfashanyo hamwe zitoboneka. Naza miliyaridi 700 z'igihengeri. Nuko ko dufise miliyaridi 1,600 tutabona neza. Dufise ideni miliyaridi 4,000. Ata amareserve amafaranga y'agaciro dufise. Ibintu bikomeye. Nimubikire ko barundi muja kugira mubona ingwane za misi yose, nabuze igitoro, nabuze amahera y'agaciro, mukigasha mushaka kugira ngo sindabibazo ngo ntimuzi igituma ni ico tuko turakibabwiye. N'abakozi ba leta bamenye guhinduka. Kuki ibintu tutabivuyemo bitwa ko bagumye muri administration batewa kamo na leta mu bizima bya misi yose kugira turekwe cyo hino. Umisanzwe ko kamo twashize gutera tubone dushaka kuja mu 2020-2060 abarundi tubimenye tugira cyo duterere kugira turabe ko hari cyo hinduka. Hariho amahera ava mu mfashanyo, hariho amahera ava mu madini. Amahera ava mu makori aratangwa mugabo hakabaho namwe baheba bakunda gutanga y'ubusho bita exoneration. Amakori atanzwe hagatanga uburusho, tukaka imfashanyo, tukaka amadeni. None ibyo bintu twobifatanya gute kugira dushobore gushikira ryahanye? Nico gituma kurondera uburyo ari ikintu gihambaye cyane. Ngo mashaka kwiyumvira
none ayo makuru yo naho yatoza agarukira ega naho yatoza kongereza tode mpozo yaho nyene arahutari usanga aho ushatse gutoza menshi none tuzoshikana dushoboye gushikana mbega dutanze uburusho bwinshi amaexoneration ayo duhebye dushobora kuyarekipera dufite n'ibibazo ayo dutanze amaexoneration arekipera mbega tuvuze ngo tuzokenera imfashanyo tuzoziroba tuzokwejibwira tuziroba mbega ideni tuyigiyemo turashobora kuryishyura twogezayo nirihe deni ritotugirira ingaruka mbi nirihe deni tworikoresha gute izo fasha twozikoresha gute kuyo tubibyaze umusaruro ibyo byose ni ibibazo hama tukaba tuti turaba nk'akarorero analize twakoze kuva mu 2012 gushika mu 2022 yababika ya 2012 kandi obeza zitanga gushika mu 2022 tuva kwa mahera ba makori y'igiciro zitatu yari mu yatozwe mu 2012 yari miliyari y'amajana 5 ubu tugeze mu miliyari y'igihumbi n'amajana 5 y'igiciro na gatatu mugabo ugiye kurana imfashanyo ngira kubera haciyemo zinyangwa zo mu 2015 yaragabanutse hafi inshuro zibiri yari ku miliyari y'amajana 6 mugabo twatugeze ku miliyari amajana 3 hanyuma amadeni nayo yariyongereye cyane biramuraza no kubyumva gusura kuvuga rero ati none ko tubona tufite ingwara z'ubutunzi amakuru yariyongereye uburusho bw'amaexoneration bwariyongereye turiko turabiraba ababona miliyoni 20 tugasanga ni miliyari y'amajana imfashanyo ziragabanuka amadeni ariyongera cyane cyane amadeni hagati mu gihugu ngabo barabona ingorane z'ubutunzi twarazigumyemo igura ry'amafaranga y'agaciro bijanye n'uburimyi basanga amashuri n'abana biga n'itugeze muri ayo barazigenda batuti none twobigenza gute muri kazoza turavye nk'ibije twimirije ndayirabe nihuta urabona yuko amadepanse aziyongera cyane amadepanse zova ku miliyari y'ibihumbi 2,300 aje ku miliyari y'ibihumbi 3,900 n'amarosete global azokiyongerayo bati miliyari y'ibihumbi 2,100 tuva ku miliyari y'ibihumbi 220 twavuga tuti none turavye ayo madepanse azokwiyongera nivyo dukeneye mu madepanse usanga nivyo tuzokenera abakozi ba leta investissement ibyo tuzokenera byose biri kuri urwo rugero mugabo bashobora amaresurse urabona ko amakori nubwo yiyongereye mugabo si cyane ariko tubona kiyongereye cyane n'amahera twiteze mu mfashanyo uzabona ko miliyari y'amajana 3 twiteze miliyari amajana 9 n'inshuro zitatu muri ibyo twimirije twiteze imfashanyo nyinshi hanyuma turaba deficit n'ubundi hari nubwo izo mfashanyo twozironka zose haguma igihengeri c'imiliyari y'amajana 7 aho rero ni ukuvuga yuko ayandi madeni arashobora gufatwa ndagacavuga ati none turavye ibijanye n'icyo gihengeri n'ayo madeni ashobora gufatwa amadeni akaba ageze ku miliyari y'ibihumbi bingahe hafi 4 twase turaba ama-intere muri uyu mwaka azorigwa ajanye n'ideni twahorana ni miliyari amajana 250 zirenga umva ni menshi tugeze kuri 257 miliyari d'intere hagiye mu principal harimo n'ingana na 600 miliyari ashobora kuzorwa ku madeni ahasanzwe ubusanzwe urabye nk'ubushikiranganje bw'akacare turabona ko mengo bije yariyongereye mugabo ahanini ni bije yo kuja amadeni twari dufise hanyuma turaba rero n'imishahara abakozi ba leta ingene hiyongereye
yabara ku miliyaridi amajana 340 n'amajana 300 ngabo zo hafi miliyaridi amajana 8 bacuraba amahera kwa muzwa bwa misi yose ngene yiyongereye bavuga tuti none ubu buryo uzoba uriko buraronde uzodushikana kwihahira twogira iki twohindura iki twoterera iki nibyo bibazo rero